ndavuga simvura yemwe murantunga ikibwirwa n'icyumba nawe urumviriza ndavuga simvura yemwe murantunga ikibwirwa n'icyumba nawe urumviriza. Murakaza neza kuri Miracle TV 257 mu kiganiro ndavuga simvura muri kumwe na John Boy Valaskira from NT Paradise AKBBC. Basokuru no bayamaze bati uja kumva arumviriza ngo nawo inyanka kubwigwa yabwiwe nuko amaso atukuye. Ndazi neza uja gusanga uri muri benshi bagomba gukopa kino kiganiro, ariko ndakubwire ati uja kumva arumviriza byiza wari kubanza kumviriza, banza wumvirize ufise byinshi za gutahura muri kino kiganiro kandi ufise byinshi biza kukwigisha. Kino kiganiro cyitwa ndavuga simvura. Uno munsi naje tuyigishanye canke tuvuge ku majambo canke kuri bintu benshi abantu benshi bakunda kwiyumvira. Jewe sinzi ko ari je nyene canke sinzi ko ndi kumwe n'abandi dukunda kuvyiyumvira. Ndakunda kwibaza ni kuki uyu munsi ata muntu avuga ijambo rimara imisi 3 canke 5 rikizunguruka mu mitima y'abantu kugeza aho bujyanika ni mu gitabo nkuko basokuru babikoze. Aho kantu ndakimvira ariko cyane ku buryo igihe kimwe nigeze kukaganiriza umupasiteri araho. Nigeze kuganira n'umupasiteri araho ndamubaza ati mbega ni kubera iki basokuru amajambo bavuze atigera atakaza kanovera, ariko abantu bubu canke ibisokuru abazo bari basokuru muri kazoza bahari ubu atamajambo bavuga aramba kugeza aho boye kwandikwa mu bitabo. Yanyishuye ijambo rimwe riranyura mu bwenge, ari impamvu byatumye mvuga ati bino bintu ni lazima ndabisangize abakunzi ba Miracle TV 257 tubiganire. Kumbure hano hantu hashobora kuba hariho n'abandi benshi bonyishura yandi majambo, kuko aha ni mu gihugu kinini cyagutse ca Miracle TV 257 kirimo abantu barenga 10,000. Kumaze ko ahantu hamaze ko hari abantu barenga 10,000, nzi neza ko hari incabwenge nyinshi, hari incabwenge nyinshi. Rero mbanje hano kugira ngo tuganire ni incabwenge natwe tutari incabwenge twumvireho, sivyo? Natwe tutari incabwenge tumvireho, dutahure, tumenye nihe isi yavuye cyane nihe iri kiraja. Ni kubera kibasokuru bacu bari bazi ubwenge gusumba abantu bari ngaha uno munsi. Imbere rero yuko tugenda kwidonido reka ntangure ndakwibutse ko kugira ngo bino biganiro biboneke tuba turi kumwe na One Boy Shop. One Boy Shop ari ishop idandaza accessoires za telefone, ikorera Igitega mu Masanganzira, aho basanzwe badandaza ibijanye ibikoresho byose bijanye na telefone, eka nivyo bindi byose ukeneye mugabo byose bijanye na telefone. Ndavuga nka écouteur, ndavuga nka blindage, ndavuga nka ma batterie ya telefone, ndavuga ibintu byinshi uzi bijanye na telefone barabidandaza aho hantu. Kandi aho hantu nyene basanzwe banahinyanyura telefone yagize akabazo. Telefone yawe nkimu gihe itarigira telefona neza, telefone yawe basi uri kure itegeka ntikukundire, telefone isigaye gutegeka bari gutunganiriza, maze telefone yawe nawe ugasubira kuyitegeka igakora ibyo ushaka. Bari gutunganiriza kandi kubinga bwiza. Rero bagane canke ubandikire kuri yo nimero za gusanga muri screen yawe, bandike kuri nimero usanga muri screen yawe iyo yanditse ko gushaka kwamamaza, kugenda nyene iyo nimero nyene uyibahamagaye ko barakwitaba maze bakakwakira n'ugwezi kuko iwabo umukiriya n'umukwe. Aho rero nibaza ko duhejeje kwamamariza abadutumye. Hama rero tuduge kwidonido ry'ikiganiro. Uno munsi mpora niyumvira ni kubera iki basokuru bacu bari bazi ubwenge cyane gusumba abantu bari ngaho uno munsi. Kandi basokuru bacu nta mashure menshi bari barize, basokuru bacu benshi nta n'amashure bari barize, ariko no munsi umuntu ashaka ko afise amakaminuza ibintu birenze, afise master, yaraciye amadoktora, ariko ugasanga ntashobora kuvuga ijambo bo kwandika mu gitabo, ntashobora kuvuga ijambo bazokwigisha n'urundi gwaruka. Nkuko basokuru bacu babikoze bakaducira imigani. No munsi turacavuga imigani basokuru baciye, bakatusokoreza imisokozo. No munsi turacicara ku nama turiko dusokozanya ibisokozo basokuru bacu basokozanya bavuga.
ibitito turacavuga ibitito by'abasokuru no musi nta gitito cuno musi kihari, nta gisokozo, nta mugani uhari mushasha. Turacavuga imigani dusoma mu bitabo by'abasokuru. Nkavuga ati ibyo bintu none kubera iki? Uwo pasiteri rero twaganiriye ikintu yanyishuye numvise umenga ni ikintu aba yanyishuranye ubwenge kucanke atari we yakinyishuye, ahubwo ari umuntu ari muwiwe, ari ikintu kiri muri we ndani canyishuye iryo jambo kuko rirakomeye cyane. Yambwiye ngo naramubaza ati kubera iki imigani y'abasokuru yamana kanovera canke ibisokozo by'abasokuru byamana kanovera ku buryo vyigisha n'umutima w'uno musi, vyigisha n'umutima w'uno musi ukabona guhinduka, umutima w'uno musi ukabona guhinduka ukajana inzira ya nyayo, canke bikamwigisha bikanamukura ibuzimu bikamuzana ibuntu, ibisokozo canke imigani y'abasokuru. Ariko no musi ata muntu n'umwe yoshaka kuguhanura adakoresheje ya migani y'abasokuru, ari we nyene yibwiye wenyene akaguhanura karinda heza ukanagira ntatacishije muri ya migani. Ijambo yanyishuye yambwiye ngo ndakubwira ukuri, kera Imana yaratemberera abasogokuru bakicarana bagatera inkuru atavyo bazi ko bari kumwe, batazi neza ko bari kumwe nayo. Kubera iki? Basokuru bacu bizera Imana gusumba uko twebwe twizera Imana. Atariko abazungu bamaze kuza bakazana ibintu biri nuvote, bakamara gushira Imana muri Bibiliya. Bibiliya gacha bahereza patiri na pasiteri. Imana baciye bayikura mu bantu bayinjiza muri patiri na pasiteri, ikiba mu ishengero, iva mu mutima. Imana yaciye iva mu mutima w'umuntu ngo ija mu ishengero, ngo bisigure ko baratwatse Imana ngo ntitukigendana nayo. Ariyo mpamvu tutakivuga ibintu biri mu bwenge, ngo Imana twizera ko iba mu ishengero, tukizera ko iri muri patiri canke pasiteri, ntitukizera ko iri muri twebwe. Nazata ako kantu kumbe karakomeye, ako kantu karakomeye. Kandi ndazirikana neza ko abantu benshi twizera ko Imana iba mu ishengero. Imana iba mu ishengero ry'amabuye n'amatafari, niko twizera. Tukizera ko Imana ivugishwa na patiri canke pasiteri, aribo bonyene bashobora kuvugisha Imana. Nibyo tuzi, niko twigishwa, niko tubwirwa. Rumva n'umuntu agize kabaza akagirana akabazo na mugenzi we gwashije kwibwira patiri canke pasiteri ngo mubabarire. Ruba pasiteri canke pasiteri ko babariye ngo biraheze, kandi uwo mwagirana ikibazo kumbura usanga n'inzigo y'ikiri mu mutima. Bisigure ko twebwe twakuye Imana mu mitima yacu. Ari nayo mpamvu tutakivuga n'ibintu biramba byo kwandikwa mu bitabo, tutagicira imigani abana, tuguma tubacira imigani y'abasogokuru. Ariko sokuru yarashaka kubona akantu kera ukaza wumva aravuze ikintu nyene bihuye naco, kandi wewe nyene uca wiyumvamo n'ikoso gaca wikosora. Ari nayo mpamvu nubu tukigira kuri iyo migani yabo. Naciye mvuga ati none ni kubera ki unyishuye ko Imana bibe bari muri patiri cyangwa muri pasiteri. Yaciye ambwira ati ureka ndakubwire ngo mbega waruzi ko Imana ihejeje kurema umuntu yaciye imuha nawe ubumana. Ndavuga ati gute? Ati burya twebwe turi utumana duto. Ndavuga ati aho naho gira uncange. Ati gute? Teka ndabikwereke. Imana ihejeje kurema umuntu yamuhumekeyemo umwuka wayo. Imana yacihumekera umwuka wayo mu muntu. Ati ego. Ati none ntiwumva ko yari imuhaye ubumana bwiyo ubwayo, kuko yacibwa ati reka turimo umuntu tunamwishushanye ase natwe. Rero niyo mpamvu ihejeje kumurema yaciye imuha ubumana muri we, yaciye umujamwo ubumana muri we. Rero umuntu kiriya gihe yaracizera ko afise ubumana muri we, yavuga ibikomeye, yakora ibitangaza. Ari nayo mpamvu basogokuru bacu nta mashuri bari barize, sibyo? Bwa mbere nta mashuri bari barize, ariko ibintu bavuze n'ubu nivyo biga mu mashuri, nivyo twigishwa mu mashuri. Bisigure ko aribo banaremye amashuri basogokuru, kandi bo batari barize.
umva twigishwa na basogokuru kandi batize, twigishwa na basogokuru kandi batize kubera iki? Bo bari bafise imana muri bo, bari bafise ubumana muri bo, bo bari bacizera ko imana ibana nabo, bari bizera ko imana ibana nabo, ku buryo kira kintu cyose biyumvira bagitorera umuti vyihuse. Ariko no munsi gwa dutorera umuti kintu turinda gusura ibitabo, turinda kuja mu bitabo, sibyo? Ikindi naco cyangwa ati ubu imana kandi bayigize indagi, imana bayifashe nkuko itakivuga amajambo yose bafata ko imana heje kuyavugira muri Bibiliya, imana heje kwandika muri Bibiliya, yahejeje ubuyicariye takivuga. Ariyo mpamvu abo muntu wese umuganiriye uzona zingure Bibiliya ngo mu Bikorinto ngo havuga uku, ngo mu Itanguriro havuga, akubwiye amajambo yanditswe Yesu ataraza ku isi, Yesu ataraza ku isi, amajambo basogokuru bavuze Yesu ataraza kuri ba Nowa, kuri umba kera Yesu ataraza na ku isi, amajambo yanditswe nereka gusobanurira. Ariko wewe ushobora no kuba watumwe n'Imana yakubwira ati genda umbwirire abantu bari mu igenda babwira ibi n'ibi, kumbura hari gusanga hari nk'ituntu nyene tugize gute, mugabo wagenda kubabwira wazona undi muntu ari mu igenda, hari uri kurabivuga azoma akubwiye ngo ahubwe nk'icete cyandikiwe Abafilipine cyangwa Abagalatiya cyangwa ibyete nyene byandikiwe nyene, kandi nawe ufise icete cyandikiwe abo mu igenda, mwacha gusomera ibya hariya wowe iby'Imana yakubwiye barabicize hasi, barabikinyije, barabishize hasi kubera iki? Bacha kubwira ibyanditswe kera Imana yandikiye yarunki Abagalatiya, Abafilipine, nivyo bashi bakubwira. Mugabo ibi byari muri wewe wanyawe, Imana yari yakurungitsemo kubwira abari mu igenda, canke kubwira abari mwaro, canke kubwire abari hehe, barabikinyije babishize hasi bifashishije ibyandikiwe Abigalatiya, bifashishije ibyandikiwe Abanyatesalonika. Cyambuga ati kumbure hari ikintu rero dukwiye gusesangura, hari ikintu dukwiye kurondera, hari ikintu dukwiye kurondera muri twebwe, nta kindi ni Imana. Dukwiye kurondera Imana mu mutima yacu, Imana ikaba muri twebwe, tukaba nkuko Imana ishaka, tukaba nkuko Imana ishaka. Hama ncamvuga ati none bantu mu kwirana Miracle TV 257 bega kumbe hari iki Imana natwe bidushakako, hari ikintu Imana bidushakako? Ego navuga ati ego hari iki Imana idushakako. Imana ishaka ko tubiki abantu muri Miracle TV 257, Imana irakeneye ko tuba urukundo, Imana irakeneye ko tuba urukundo. Urukundo ni nyabaki? Urukundo sigwandi gumuhungu n'umukobwa, sigwandi gumugore n'umugabo, oya. Urukundo Imana ikeneye ni gwa rundi aho ruri hatabikimuga, aho ruri deka mvuge ubwoko bw'ibimuga basi, aho ruri ntihaba impumyi, aho ruri ntihaba umuntu amugaye amaguru cyangwa amaboko. Urukundo ahantu ruri haba byose. Urukundo ahantu hari urukundo kira kintu cyose kiba kihari. Ni Imana ishaka ko tubacho, nico kintu Imana ikeneye ko tuba, ku buryo muri society wacu nimba hariho ikimuga jewe mfise amaguru ndamubera amaguru, nimba hariho umuntu atabona jewe mfise amaso ndamubera amaso kubera gwa rukundo, nimba hari umuntu atumva jewe numva ndamwumvire, ndamubera amatwi kubera gwa rukundo. Ntihajemo amanyanga kubera atabona ngo reka kubera nguriye ibintu ngo byamahera nkaya agacampa amahera gukuya nkuremwe yiwe ndamusubiza kubera atabona ngo nce ndayatwara wese ndamusubiza nk'i, kandi azi neza ko amaye menshi, arazi neza ko amaye menshi, mbwa ngo nce ngira aho nta rukundo ruzaba ruhari. Kubera ujya mu ntaraye ubusa nanje igize gute, kubera hatari urukundo. Turabana raje narambwiye ati bujyane mumeze kunuko nayo ngo nce ndamubesha ibi nibi, kandi nari mfite cyo namufasha byanabishitse arabimbwira, nta rukundo ruba ruhari. Rero Imana ikeneye ko twese tuba urukundo, tukabere kuri abandi, tukabere urumuri abandi, kumbure natwe tukagarukana ubumana muri twebwe. Imana nitwayigarukana muri twebwe, natwe uzosanga muri iyo misi cyangwa muri ya misi
oya si muri ya misi ahubwo mu misi zoza nazo uzotangura kwandika ibitabo birimwo ubwenge, ibitabo biramba, ibitabo bimara imyaka n'imyaka, ibitabo bizokwigisha n'abana bacu bazohora bavuga ati sogokuru wanje yagiye avuze ibi, ntazoguma avuga ko sogokuru wa sogokuru wa sogokuru wa sogokuru. Kuko je mpana niyumvira ati none natwe ibisekuru byacu twebwe nitwaba basogokuru natwe abana bacu bazokwiyaga iki twakoze, bazokwiyaga iki twakoze, bazobwira abana babo iki twasize tuvuze, bazovuga ivyo ba papa bavuze canke basogokuru bacu bavuze. Kuko natwe mwino misi ntiturondera Imana ngo ibe muri twebwe, natwe itwigisha itwibera n'utubanga tw'amajambo tw'amajambo aramye, amajambo ashitse. Rero nipfuriza buri muntu wese yumvise kino kiganiro kumenya kurondera Imana muri we. Imana ntiturondera mu matafari, uriya matafari bavuze ngo n'amashengero, ahubwo tumenye ko ishengero rya nyaryo riri muri twebwe, riri mu mitima yacu, tumenye kuyiganira nayo, tumenye kuyaga n'Imana. Uno musi ni handi ushaka kuvuga uri kuvuga amajambo y'Imana ntashatanga kuraba ingene usa, ntashatanga kuraba ingene umeze, tanga ibintu byose tangwa kukujija, bonyera tangwa kukujija. Ariko hari umugabo nimba yitwa Sawuli nimba ari inde ngo muramuzi inkuru yiwe, muga Imana imaze kumutoranya ibyo byose barabyiyumviriye baragera ntimuga basanga ubwo bariko bariyumvira kumbure suwo yarahindutse muri we. Rero ubu ntuzutinye ivyo ariko arakuvuga ko ntuzutinye grante, rondera Imana muri wewe, rondera Imana muri wewe, kumbura amajambo uzosha kuyandike mu gitabo bazoyasoma, bazoyasoma ikindi gihe wewe waranamaze no kwigira, kuko nta muhanuzi numwe ngo yemegwe iwabo. Reka rero ndabasezere ndabipfuriza amahoro y'Imana bane namwe. Iki kiganiro ndavuga simvura, ntumbe ivyo navuze gucubishira ku mutima, ahubwo nawe baza umutima wawe, baza umutima wawe, nawe ufise ubushobozi bw'umutima wawe, umutima wawe ufise uruhusha rwo kuganiriza, baza umutima wawe. Ikiganiro ndavuga simvura, ntufate ivyo nakubwiye byose gucubigira ukuri, oya nawe baza umutima wawe, umbirize nawe uyumvire, ushireho umwanya nawe uganiriza umutima, kuko ibyo munavuze so umuti ariko umuti uri muri wewe. Reka ndakubwira ati ndagukunda cyane. Ni one boy Valas Killer from Gentle Paradise. Iyi ni Miracle TV 257. Ntandano zo kumva ibiganiro nk'ibi atari kuri Miracle. Izina n'iryo muntu ni Miracle. Tuganiriza abantu ibyo abandi bantu kenshi batagenda biyumvira, ariko nizera neza ko amajambo yacu ashobora kuba nakiza imitima ya benshi. Amajambo yacu ashobora no kwandakiza imitima ya benshi. Kidigano ndavuga simvura ni part ya 5, tugeze kuri part ya 5. Ndibaza neza ko ugenda ukurikirana ibiganiro byacu, kugenda bikurikirana. Ndakwivuza amahoro y'Imana bane nawe, Imana ikurinde imyaku, ikurinde abansi, ikurinde shetani n'inyosha mbi zayo zose. Ndakunda cyane. Ciao ciao, hasta la vista.